yuko ikibazo c'amazi nakigize umuhigo mu Burundi bwose. Jewe naravuze ko nipfuza ko ntegeza kubona imitumba yose yo mu Burundi ata numwe akivoma ku kilometero, imitumba yose. Kandi henshi turamaze kubikora, kandi nahereye hagoye kurusha ahandi, kuko ahandi biroroshe n'umugenda utembagara. Mugabo hariho aho nagiye ndasanga bigoye. Aha ku musozi wa Gihinga murumva yuko twategeza kurondera ingene amazi ashika hejuru, kuko amazi ntihahora atemba aduga, kandi murabona arashitse. Naragiye mu yindi komine muri Bugabira nsanga naho hari hejuru amazi ntashobora kuhashika. None ubu amazi bariko barakwiragiza mu ikomine ni sawa, vyagenze neza, kandi naho nyene twayakuye kure. Aha mu gisagara ca Bujumbura twarigeze gutegwa n'ingwara korera kubera kubura amazi, haba guhera mu Maramvya, Buterere, kugenda mu Ruziba, mu Gisyo, aho hose Imana yadufashije tuza tubona turashoboye kubaronkera amazi. Hari handi naciye muri komine Musongati. Komine Musongati ntihagira amazi, baravuga bati twebwe ntituzingera amazi asanga aha ku mugwa mukuru wa komine. Ndavuga nti ibintu ntibishoboka. Uba amazi yarashitseyo. Hari haho mperuka guca muri iyi minsi iheze nyene sanga naho harakenya amazi ahitwa mu Kagwema. Ndavuga amazi n'ubuzima duteza kuyarondera. Kubera rero nabonye yuko ari nkenegwa, twaratevye mbere ubu udutumako n'ibimashini bikomeye ahazoba hari hejuru tuyarondere, kuko ngaha munsi Imana yaduha amazi menshi atazopfa heze. Mwaravyiboneye mwebwe muri ngaha ingene mwari muzi bata amazi ariyo tukayimba tukayaronka. Rero amazi mu Burundi dushimira Imana kuko yaduhaye amazi yiburuka ava mu mitumba no mu migezi. Amazi n'ubuzima, amazi n'ubuzima. Utagira amazi nta magara meza ushobora kuronka. Bane ba mama ngo Imana ntiguhe uyimanuze. Aya mazi murazi, muze muyatazire mvuye kurebaga, sivyo? Muze muyatazire mvuye kure. Umwana avuye kure arabungabungwa. Nyakubahwa umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega yabivuze, kubungabunga. Emwe muyabungabunge aguma ari meza ntasambuke. Ahubwo nagira sawe musitanteri nawe asubira atera kare gacu mu kubunga. Hajya hejuru ku gasozi ukubiteho itangi rinini cyane kibi kigega cyayo mazi, kugira ngo n'abatazoba barashikirwa bavuze inga 500, ahubwo duhingo zose ntagene urugo na rumwe rutaronka. Tuyahanahane twese tuyabungabunge.